kuri social media hahiye ivyamamare bibiri rero harimwo umwe no kwita ko ari umu legend Sadbi nibazi yuko Sadbi ni generation 2010 ariko mvuze ko D1 ari generation 2010 ni mumfashe bashe aba rero ko ari babiri barekuye igikorwa bose hamwe kuri uno munsi w'igenekerezo rya 16 ukwezi kwindwi uwo mwaka nyene wa 2024 ibire bikaba biriko bivugisha abatari baki kuri social media aho bavuga ati reka turabe intare batinya na D1 umwami w'imitoma ninde muntu agiye gukurikirana cyane muri izi ndirimbo zibiri zigiye available kuri YouTube channel zabo. Igozani TV, Igozani TV, wikurikirane. Oh yes bakunzi ba Igozani TV noneho ndagarutse kandi kwindi ncuro murazi ko sinigera sinigera njyama ndakubwiye amasaha turiko kuri uno munsi nyene wotangara canke wokumigwa wocibona ko umusatirizi sinjyama ruko ndabishatse noneho ndagarutse kumburi kuri iki kintu kiriko kiravugisha abatari bake aho nakubwira ko kuri social media hahiye ivyamamare bibiri rero harimwo umwe no kwita ko ari umu legend Sadbi nibazi yuko Sadbi ni generation 2010 ariko mvuze ko D1 ari generation 2010 ni mumfashe bashe aba rero ko ari babiri barekuye igikorwa bose hamwe kuri uno munsi w'igenekerezo rya 16 ukwezi kwindwi uwo mwaka nyene wa 2024 ibire bikaba biriko bivugisha abatari baki kuri social media aho bavuga ati reka turabe intare batinya na D1 umwami w'imitoma ninde muntu agiye gukurikirana cyane muri izi ndirimbo zibiri zigiye available kuri YouTube channel zabo. Reka ndakubwire ko mpereye kuri Sadbi indirimbo yiwe yabaye available kuri YouTube channel yiwe ya Sadbi official nako YouTube we ya Sadbi official nta kariko YouTube ya Sadbi ano kubwira ko Sadbi asanzwe afise ababone amajana 2 ababone ibihumbi amajana 269 akaba afise ko video zingana 120 iyi YouTube channel yiwe ikaba yabaye created canke ikaba yakozwe ikaba yabayeho kuva igenekerezo rya 24 ukwezi kw'icenda 2014 no kuvuga ko iyi YouTube ya Sadbi yabaye available kuva le 24 septembre 2014 ikaba ifise ama views yose hamwe miliyoni 22 n'ibihumbi 610 n'amajana 8 ikaba ifise video zose hamwe 120 rero iyi ndirimbo itumye kumburi ngaruka kuri Sadbi ariyo ndirimbo kumburi yasohokeye rimwe n'indirimbo ya D1 indirimbo ikaba yaje kuri title canke titre yaje kwizina rya Vais Bien hariya anye abumva ururimi rw'igifaransa ngira muca mwumva icyo yashatse kuvuga ni indirimbo ya Sadbi yitwa Vais Bien indirimbo no kubwira ko imaze amasaha 2 gusa kuri YouTube channel yiwe ikaba imaze gushikana views zingana gutega bashika ngenda bibarabira nk'umusatirizi murazi ko ndabacukumburira buri kintu cyose iyi ndirimbo iri umwanya tuvugana ikaba imaze kuronka like canke jeme ibihumbi 380 views ibihumbi 5,722 hanyuma ikaba imaze amasaha 2 gusa kuri YouTube channel ya Sadbi nkuko ndiko ndabikubwira hanyuma kandi nkakubwira ko iyi ndirimbo nkuko reko ndakubwira ko imaze amasaha 2 kuri YouTube channel ya Sadbi indirimbo ikaba yakozwe umu director yakoze indirimbo akaba yaje kwizina ya ndege washari anyamaze kubona iyi video ukabona ukuntu yatanguye ifise indege mu kirere ikaba ari indirimbo kuva muri Empire Avenue indirimbo uko nabikubwiye yakozwe n'umu director azwi kwizina rya Candy Direct abenshi bakibaza ati kubera iki atari Kenny yakoze
nako atari nanili manager wa Sadbi Kent P yakoze iyi video. Nabyo nyine kwa byavugishije abatari bake. Iyi ni indirimbo rero ya Sadbi ano kubwira ko nariko ndagenda sorongora buri umwe wese muri abaririmbyi babiri muri aba star babiri bafise izina ridasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari we Sadbi na D1 basoroyeye igikorwa kimwe kuri uno munsi, aho no kubwira ko izi ndirimbo zose zaje ku mudiho w'amapiano, ariko iyi ndirimbo Sadbi ikaba yagaragayemwo ururimi rw'igifaransa n'igiswahili, aho abenshi bakunda kuba bazi ko igiswahili kijana n'icongereza, ariko we akaba yakoze nk'abakongole canke abakongomani. Akaririmbo rero kari ku mudiho w'amapiano na karirimbo ka Vais Bien, karimbo ka Sadbi hano kubwira ko kamaze amasaha 2 gusa kuri YouTube channel yiwe ya Sadbi. Ariko kandi reka tugaruke n'aka karirimbo ka D1, akaririmbo yise aha. Hari aha mu gifaransa wocu kivuga gute? Aha kimbwire mu gifaransa iri jambo yitatoro ya aha wocu yivuga gute mu gifaransa? Bifashe nawe umusatirizi rero nkaba nashatse kugira ngo ducukumbure neza na neza izi ndirimbo zibiri tuzimenye ko neza why zaziye umunsi umwe, why izi ndirimbo kumbure zaziye umunsi umwe, kandi izi ndirimbo zikaba ari indirimbo no kubwira ko ziko zivugisha abatari bake. Nkakubwira ko UD1 YouTube channel yiwe yabaye available itariki 16 le 16 avril 2021. murumva ko hariho periode itandukanye ni YouTube ya King Sadbi. YouTube rero yiwe ya D1 yabaye available kuri kuva le 16 avril 2021, ikaba ifise ama views angana ni 13 n'ibihumbi amajana ndwi na 41 n'amajana 5 na 46 na batandatu bene na gatandatu na zitandatu. 13 n'ibihumbi amajana ndwi na 41 n'ibihumbi amajana 5 na 46. Iyi ikaba yabaye created canke iyi YouTube channel ya D1 ikaba yabaye available le 16 avril 2021. Hano kubwira ko iyi YouTube channel ya D1 isanyere tuvugana asanzwe afise ko amavideo angana ku 31, afise video 31, ariko kandi akaba afise aba subscribers canke ababone bangana n'ibihumbi 172. Ano kubwira ko rero iyi ndirimbo ya aha ya D1 imaze ko amasaha ndwi kuri YouTube channel yiwi. Ano kubwira ko muri amasaha ndwi imaze kuronka ama like canka amajeme ibihumbi 6,600, hari anye views ibihumbi 22 n'amajana 664. aho no kubwira ko imaze ko amasaha ngahe gusa, imaze ko amasaha ndwi kuri YouTube channel ya D1. aha nkakubwira ko kandi iyi ndirimbo kumbure producer yakoze indirimbo yakozwe na Another Club Bang, ari nawe producer yakoze iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo kandi aho no kubwira ko indirimbo iva muri Iteka Media, aho no kubwira ko D1 asanzwe ahurikiye muri iyo label ndiko ndakubwira. Anakubwira ko indirimbo iri ku mbuga zitandukanye harimo nka Audiomack, hakaba na Spotify. Indirimbo kandi ikaba iri no ushobora kuyironka ku agace canke agahimba sinzi ngene no bivuga kuri Instagram ca IG yiwe ya D1 official canke Facebook D1 Desa 57 canke Twitter ukandika D1 Burundi, TikTok ari ya anye ugacubona linki y'iyi ndirimbo. Uti rero ibi bintu nibiki? Iyi ndirimbo ya D1 ni indirimbo yaje mu rurimi rw'igiswahili, aho no kubwira ko D1 yaje akora indirimbo ziri mu rurimi rw'ikirundi, ariko ubu akaba ariko agaragara mu rurimi rw'igiswahili. Aho no kubwira ko Sitaki yaje mu rurimi rw'igiswahili ariko ni kirundi gike. Iyi ndirimbo kandi aha ni indirimbo igarutse kandi iri mu rurimi
rw'igiswahili, mu gihe indirimbo ya Vais Bien ya Sadbi iri mu rurimi rw'igifaransa bicanganije n'ururimi rw'igiswahili. Ati rero ibi bintu izi ndirimbo zibiri tuzozakira gute? Biba bizwi ko mu bindi bihugu bamaze kubimenya, iyo umustar asohoye igikorwa n'uwundi mustar mugenzi we aca gisohora na wenyene kugira ngo barabe speed y'ivyo bikorwa bibiri. None ko aba baririmbyi babiri bazanye ibikorwa vyabo bishasha, bigiye kugenda gute kuri izi mbuga zibiri aho zigiye kwatsa umuriro? Jenga umusatirizi nkaba ndahari rero nibaza ati eske iyi ndirimbo ya D1 igiye gufuka iyi ndirimbo ya Sadbi? Eske indirimbo ya Sadbi igiye gufuka iyi ndirimbo ya D1? Aha. Ariko Vais Bien nayo ifise umuvuduko. Aha nayo ya D1 ifise umuvuduko udasanzwe. None bigiye guherera he? Sadbi agiye guheba iryo zina ryiwe rya King kumburi ritwagwe n'uwo mwana wa 2020. Ndamara bivuga nk'umusatirizi ko ibintu biba bikomeye cyane muba mubibona kuri social media ho nkuko mubizi, buri mustache wese canke buri muririmbyi wese agerageza kugira creativity canke ukuntu ashobora kwiyubakira brand yiwe canke izina ryiwe kugira ngo we nyene ari blending ukwiwe. Reka rero turindire mu kuraba ibi bikorwa bibiri eske bigiye kwakirwa gute mu mitima y'abantu. Ariko no kubwira ko mu mpande zose yaba ku rubuga rwa Sadbi iyi ndirimbo yiwe Vais Bien ni indirimbo iri kirakirwa neza n'abafana canke n'abamukurikirana, ariko kandi iyi ndirimbo ya D1 aha ni indirimbo kandi iri kiragenda ibikora hari anye mu tuvyiniro canke mu mabwate canke aho vyabereye izi ndirimbo mu mwanya nyene umwanya muto zimaze kuri YouTube channel zabo. Izi ndirimbo zikaba ziriko ziravugisha abatari bake haba mu studio adandaza indirimbo canke amasinema. Izi ndirimbo zikaba ziriko zigenda zivugisha abatari bake, ariko no kubwira ko D1 video ni nziza cyane aho yari yaberewe ndetse no mu Queen video ameze neza cyane atagase. Niko hari anye banaka hariya anye ba Rabbit canke ba Reiza Africano baca bavuga ngo no mu Queen video atagase. Reiza Africano hariya anye ndagusuhuje. Reiza Africano urumwe mu ba comedy bariko baravyifatamwe neza. Hariya anye ntibagiye ba Mavak canke Pasteur Mavak, hariya anye nawe uri kurabikora neza n'abandi benshi ntibagiye ndavuga nka ba Rino G mwiterino G canke Omar. Bariya bose bariko babikora neza mwite Rodrigo nawe nyene ariko abikora neza. No kubwira ko kandi indirimbo ya King Sadbi canke ya Sadbi indirimbo ya Vais Bien nayo nyene iri kigenda ibikora neza, iri gukora amateka. No kubwira ko muri video yaraberewe yambaye zero niko ngo bavyita wezije patero bazita mazero. Reka rero kumbure ndakubwira ati reka tubirindire gato, ariko kandi no babwira ko baririmbye ba star mugenda mukora ibikorwa bitandukanye postinga igikorwa ku gikorwa. Ntutinye ngo sango Fizo ya postinze ngo nanje ngo ndindire gato kugira ngo indirimbo ya Fizo ntora amasano. Nakubwira ko kubona D1 yataguye gupostinga ariko Sadbi akavuga ati jewe naho umwana postinze reka nanje shireko. Reka ndagusezerera ndakubwira ko umusatirizi ndahari, ariko no kubwira ko izi ndirimbo imbere yo kuzifiringa zirungikire canke zisangize bagenza kugira ngo umuziki w'u Burundi umuziki ndundi tubandanye tuguteza imbere. Reka ndagushimira ndakubwira ko ndagukunda cyane. zizanye TV, zizanye TV, we could cry, oh.